Mzee canke niriwe bakunzi ba Look Media bakunzi bwa Look Sports twasoma muri best cyane mu kiganiro cya Look Sports ko musanzwe tubashikiriza ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu. Ni ikiganiro cya Look Sports kije kudufasha no munsi kurangiza ino ndwi novuga ngo ku munsi wa gatanu tugira ngo twinjire neza muri weekend abayibaza weekend benshi nabo batangura neza ku munsi wa gatanu. Hari abayitangura imbere ku munsi wa kane cyane hari ababa muri weekend imisi yose, ariko ni muri Look Sports ikiganiro cya Look Sports kiza kudufasha gutangura neza weekend. Ikiganiro kandi kiza kudufasha guheza ino ndwi. Ikiganiro cya Look Sports tuje kwashikiriza kuno munsi turi kumwe n'umutumire tuzaganira ku makuru y'ibintu bitandukanye. Tuzakwashikiriza amakuru y'ubukomezi muri basketball, ariho tuzaguhagarara umwanya munini mu biganiro cy'uno munsi kuri Look Sports. Tuza kwabwira ngo zekanije muri Premier League muri football muri ndwi tuje kwa dusozera azari kunzwe 2021 muri Premier League. Muri basketball aza kuvuga cyane uno munsi tuzakwa turi kumwe n'umutumire aza kudufasha kubayagira amakuru y'ibintu amwe ariko avuga muri basketball championnat Vitaro Basketball League ije kuba itangura neza mu kintu imwe nkuko bizi gushika uno munsi. Umutumire tuzabe abanze abamusi imbere ayibona. Ndabaramukije mwese aherereye mu byubahiro byanyu. Je ni Gacuti Trésor basanzwe bazi nka Meya, mufana w'urunani akomeye. Nkabanje mu kiganiro Look Sport cuno munsi ngira mbane namwe, ngira muraza kubona ibiza gukurikira. Murakoze. Ni Trésor Meya, ni Meya sangwe. Oya. Izina rya Meya afise inspiration muri jewe iryo zina rya Meya ryahereye muri quartier bantaziranye nuko sinayi bwamenya asangwa Armel naje kumumenya nitwa Meya, numva yitwa Meya bica bibarera ibindi bintu cyanda namukunda gose. Ni ikiganiro tuje guhera neza muri basketball turi kumwe n'umutumire wacu Trésor Meya, atari sangwe Armel ariko ni Trésor Meya. Uno munsi uri muri fanbase y'umugwi w'urunani cyane. Uno munsi uyumva gute uri muri fanbase y'urunani? Fanbase y'urunani ndayirimwo kuno niyumva ndaryohewe. Ni fanbase numve ko noyivuga irarenze gose kuba ndayirimwo ndabyishimiye. Si kuvuga ngo ngaha gusa, ni fanbase umuntu wese ashobora kuba yifuza kuyibamo n'abanyamahanga benshi. Fanbase y'ubu yacu turafise group ya WhatsApp. Iyo group irimwe abantu benshi, ndakubwiye ko irimwe abakongomani, irimwe abasenegale. Ni fanbase umbwiye ngo uko niyumva kuba ndayirimwo ndayishimiye kubera ko ndi umurundi, mbona ivyo ibiba muri yo kuntu bibereye ijisho, na cyane ku muguru wacu urunani aho urumva ko byajabutse n'imbibe harimo n'abanyamahanga. Maze igihe ngana gute fanbase y'urunani ndayimazemo imyaka 4. Uno tsara kintu urunguka kubera uri muri fanbase y'urunani ngo kintu wungutse uvango kuva ugiye muri fanbase y'urunani ati iki kintu abantu munambaje ati kuri muri fanbase y'urunani igiki? Ikintu nungutse kuri fanbase y'urunani aho ndakubwiye 4 kubera ko niyo ndayirimwo nyene nkunda urunani bizwi ko ndayirimwo. Hama ikintu nungutse no kubwira ni urukundo mu bantu. Hari byinshi ndahamenyera, naraharonkeye abagenzi ari byinshi maze kunguka kabisa. Hari ibintu bimaze kunzamwo mpawe na fanbase y'urunani, cyane urukundo no kunyigisha ibintu bimwe mu buzima. Umaze igihe kingana gute ukunda urunani? Maze igihe kingana n'imyaka 6 nkunda urunani, nzi neza icyo urunani cyarico. Ni igiki ni kiye cyangwa motivation bati uwo mustaje kuba umufani? Jewe numva ukuntu nabivuga, urunani ni nka famille kuri jewe. Ukuntu naje kurukunda narukundishijwe abakuzini. Narabibona babivuga mugabo sinavyitaho gose kubera ko papa wabo yarigeze kuba president w'urunani yitwa Kiza. Cabiheraho ndabikunda nyene bivanye n'ukuntu je nabona urunani mwico gihe gwavugwa gwaragabarukaganza mugo sinigwagabarukaganza mwico gihe nuno musi rwagabarukaganza. Nico kabisa cyatumye nkunda urunani. Uno tuje gutangura
saison ya VBL ya 2025 dusubire inyuma gatoya muri leta y'umwaka uheze gatoya hagati ya saison ya 2024 VBL umukunzi w'urunani wakiriye muri rusange umukunzi dufate nk'umukunzi wa basketball atari umukunzi w'urunani saison y'umwaka uheze ya basketball nk'umukunzi wa basket apare y'urunani apare kuba umukunzi w'urunani nk'umukunzi wa basketball nibaza ko saison y'umwaka uheze ni saison tutaravye ngo imyaka canke kuva basketball mu yabaho niyo saison tubonye mu Burundi kabisa terrible habayemo ibintu by'ibitangaza cyane aho no kubwira yari saison nziza yari saison irimo ibintu byinshi harimo abantu benshi bafite ama experience aho twabonye nk'abakinyi bava za bare bashika hafi 10 abakinyi benshi cyane kandi b'amazina akomeye aho twaranatangaye dusanzwe tubibona baza sezigeze kure tukavuga bakaza nka playoff hari abantu twatanguranye saison aho turavuga nka Jean-Jacques Boissy turavuga nka Sibanyoni abantu kabisa b'amazina kuvuga b'urunani gusa naguhaye akarorero navuze abantu bakomeye aho turaza kuza tugere kuri ba Kevin Amayo tugere kuri ba Jean-Jacques Boissy Kevin Amayo urabibona nyene ahantu bizungurukira nawe ni urabibona nukuri yari saison novuga ko igoye gusigura gusa yari saison nziza saison y'inguvu saison ihubumenya abana bo ngaha mu gihugu iwacu kubera iyo experience y'abo bakinyi baje ngaha saison rero yarimwo guhatana aho wabonye ko calendrier ukuntu yapanzwe niko yakurikijwe kuko yaragiye iragenda calendrier ukuntu bayipanga ugacupanga zirya game indwi za playoff barazikubitanye zose zirama iherayo kabisa yari saison ikomeye cyane mugabo uko byagenze niko kujya nyene ni hahandi nyene nagoma nakubwira uko byaciye bigenda muriyaze ko muri iyo myaka ine imaze uri umufana w'urunani nyaze ko ku mwaka uhetse wa 2024 twivatse mu Burundi na Dinamo bazo ko yari yagiye kuri etape superior cyane Rivalite rero iyo umwaka uheze yoyo byari ibintu bikomeye kuko harimwe amajambo menshi harimwe ibintu byinshi ku bakunzi bo ba basket kuvuga ko ngo umufana w'urunani umufana wa Dinamo warumva ko gutsindwa game kijya gihe byari ibintu bikomeye amajambo y'ama group ya WhatsApp kuntu bica bigenda nawe urabizi uri umuntu ho uvuga ati jewe simenyereye nk'icyo bitwa makime warakubitwa ugataha kabisa byari ibintu bikomeye Rivalite yaradugije urwego kugeza naho abantu bamwe muri rya misi umuntu musanzwe musangira biba bigoye gati reka turindire ikindi gihe bibanze bivemo ndaza abantu benshi bashwana bakankana bakagira iki mugabo biraza bikaza mugabo abaza gutahura sport barongera bagasubiza hamwe bakavuga ati igihe hari sport bijya birahera tukongera tukabandanya ubundi buzima yani ni kuba kweza nyene muri basketball twako turakina turi VBL yakwira ko mu umunani wenyine muri VBL no usaje kwiduza bashize ku 12 ikintu ukibona bita umukunzi wa basketball eske byari bikeneye ko iheje kwiyongera ko imigwi ine mbere n'imigwi ine yose ije iva mu gihugu hagati kese ubu muzinga wenyine ari ngaho mu gisagara cya Bujumbura abugwege ntwari abugwi wege ntwari Makamba Ryan Team mu Rumonge Young Eagles Gitega n'imigwi ije iva ruguru eske bana ko byari bikeneye ko ine migwi izo kwiyongera muri ya saison ivyo rero jewe ukuntu nshobora kubisigura ndabisigura ku gatwe kanje ukuntu ndabibona jewe kuri kote yiwanje vyari vyo mugabo hari akantu gahaze kaza guhava kagorana mu gihe seziza gutangura aho ikintu kiza kuza kivyivangamo cyane kuba byiza vyari vyiza mugabo haca haza kuza ikintu ti eske abo bakinyi ko ekipe zivuye ruguru barafise ubushobozi bwo guhatana n'izi dusanzwe tuzizo ngaha ivyo biraza kuza bize kuri pay turimwo ibiki ama sponsor ku ma ekipe kuko byose biza guturuna ku bushobozi akanoti kuko benshi urabona bariko barikomeza baraguze amaere makomeye y'abarundi kubera ikintu caje cyo kuvuga ati dukinisha abarundi benshi ukunuku ama ekipe menshi yaraguze Dinamo yaraguze urunani rwaraguze Remesha uko n'izindi jewe rero navuga ati byari byiza mu gihe vy'ukuri sinzi kuntu bariko baritegura bobo sino vyinjiramo cyane
mugabo ni vyiza iyo imigwi igwiriye ariko bafise ubushobozi bwo guhangana niba hasanzwe kuko biraza gufasha kuri ba bana ba ruguru baje kuduziza impano aba bato bato imva imigwi iragwiriye muragwira mugaca muguma muzunguruka mw'iyi migwi muri benshi ni vyiza cyane ku bana b'abarundi mugabo ikintu cy'uburyo ahanini ese ubwo buryo wowe ufise turashaka kubona baza muri sezo imwe isezi bigahe yindi sezo twabonye ku mugwa wa Brothers Team ntacyo cyakuze yo gucyakuza yaje akina sezo imwe kandi ari ekipi ikomeye no kwisa bakinyi bakomeye mugasezo yagiye kwikira avuga ati ibyo buryo ntabwo gifashe neza bijya bintu je nibaza ko nka Brothers ko hoba harabaye mungira nk'ikibazo kuko je ndavye ukuntu yari imeze yari ekipe kabisa ubona isa neza ekipe ikina neza ekipe irimwe abakinyi naho yari ya ruguru burya abakinyi benshi bakinamwo barabaha kandi barabakinyi b'amazina twigeze kubona bakomeye aho ndavuga nk'abayawo bandi abantu benshi tuzi bakomeye mugabo ugacubona umwaka umwe iragiye eske nibaza ko ari vyoba biva ku kintu uburyo nyene canke n'ibindi bibazo sinzi ibintu vyoba byarabaye mugabo ikipe iraza uburyo buhari bivanye n'ukuntu yateguwe management yaho ukuntu imeze n'ibiki ikaramba nk'ubu turiko turabona Tigers yagise zimwe ubirakubita igakubita mugiye gutegura nani ugiye guhura na Tigers ni match batajenje kavuga ati ikipe irakomeye Dinamo uko nibaza ko bo kwigira ko cyane cyane kuri Tigers naho Brothers ho nibaza ko ari ikibazo cyoba cyarabaye nkunda kubivuga ati none yahereye muri group ya WhatsApp byagenze gute kuko biratangaje ni ingingo yo kuzana ano ma equipe ane mashasha muri VBA yazana n'ingingo yo kugabanya abatranje bakina muri VBA na kubwawe nyine kwa kuvuga eske bizogira impact positive cyangwa negative kuri championnat VBA kuri iki kintu cy'abanyamahanga ikintu cy'abanyamahanga jewe ndi mu bantu nk'icumva cyarampimbaye ati gute hari abana ngaha benshi arakora agakora kuri poste yiwe ukaza usanga ugacubona nka sezi igitangura iriko nk'abakinyi babiri b'amazina kandi baba mercenaires bavuye hanze burya biragoye kuzana umukinyi ukuye hanze kwiri dolari rigoye uburi kuramuha ugaca umwicarika ni gitangaza ivyo nukuri ni ibintu biba bigoye rero byarandyoheye hubwo aba bana b'abarundi ni babiprofite babikorere ko bareke kunebwa kuko nk'ubu mu Burundi abana bariko baraduga impano ziriko ziraduga amazina adomina nyine ukumva ko turiko turabona umukinyi w'umurundi ariko arakina uko umwaka wera mbona umenga biriko biragabanuka kuri ko bongereza inguvu nyinshi ubu turiko turabona abakinyi b'abarundi ni babandi turiko turabona zimwe zibiri zitatu ni babandi ni yamazina mugabo abana bashasha biyongera nabo tubavuge bashasha baje bariko barababake je ku bwanje rero mvuga ati ico kintu kuba cyaje ni bagiprofite jewe mbona ataco gitwaye nuvuga ngo wayibonyemo iki positive nta impact negative oya ntaco ndayibonamo kubera ko nari kugiramwo akangonongono mu gihe bari kuba babakuyemwo burundu mugabo abanyamahanga bariho nimba ari izo experience oya sico kimwe mugabo iciza suko bagwiza gose oya tugitangura bavuze ngo saison ya 2024 bazoya bakinyi 10 bakinyi bare bamwasi n'abandi no musi ntabwo tuzosohoka kubabona umwanya wabo uriho kubera ko ntibabankiye burundu ngo ntuzana umunyamahanga ngo ntuzana umuki ushobora kuzana uvuga ati jewe ubushobozi mfise muri akano kanya ndazana n'umukinyi ameze uko kubw'ivyo rero ababaha ama experience bariho ni ba profite baje simpaka ngo umwigisha kwigisha kugira ngo uco ubwenge ngo baze ngabra bigisha benshi oya abahigi benshi ubwo bayobeza intuze ni jewe mvuga ati bijya bintu ni sawa gose tugaruke ku mugururanye saison 2024 bavuze ngo ni saison yabaye imwe mu masaison akomeye cyane muri basketball ariko ni saison urunani twabonye bagize saison ikomeye cyane muri niveau local muri VBA batwara champion bajya gusohoka muri kugira ngo muri qualification bar road to bar muri Tanzania 816
aho twabona urunani ruri kuri nivo ikomeye ariko biza kwanga mu nyuma uno munsi urunani bavuga ko ni nivo cyane ni nivo isi kantu bariko barakavuga ubwa mbere na mbere kwanza rukibaye ibintu tukimenya ko nta witwa cyo kuba baronka nk'umufana urunani objective Bo jewe ijya nkuru kuva ndabimenye ko tudashoboye kuronka uburenganzira bwo kubandanya gukina bar nahakiriye nabi ndabitide kubera ko sinashaka kugarukira hajya nashaka kubandanya imbere cyabonera ko n'umugwi umwe wonyene w'umuntu bazukina bar aho rero aho twohateba gose kubera ko ico ni kintu tubaze tuweze kwa mwere bavyakiriye jewe ukuntu navyakiriye narababaye cyane bivanye n'umugwi nari mfise ukuntu wari umeze ndavye n'iyindi bandanyije yari ibintu novuga ngo bibabaje twavuye muri Tanzania road to bar turabambere tugera match zose twarazisinze tugera Kenya turakubita turapambana aba kabiri tugeze muri mademi finale niho twaza gutahukana ikibanza cya gatatu haca habandanya ekipe zibiri muzo twari turi kumwe umva ikibanza cya gatatu gushika ubu sinokubwira ngo amategeko ngo abiranga bijya bintu ngo bigenda uko ngo bigira iki ni ibintu nyene bigoye gutahura mugabo uko biri kose twakira ibyabaye tugashima ukakirako muri nivo jabe oya sepa sico twebwe nituri nivo jabe impamvu ndabikubwira uko twebwe amahanga aratuzi amahanga aratuzi ico kintu ca bare kiriko kiraza mw'abantu bariko barabiza basket za sezo zingahe none bare tuvuge ko basket ivutse 2020 bon souvent ngo c'est 2020 uramuza avuga ati niba uramusunze igaro rya mbere komeye ku mugabane wa Afrika mu migwi twese ya makipe nationale ni basketball Africa League ndavyumva mugabo basketball Africa League ni champion ni ntuzenya ni higanwa rikomeye eske Coupe d'Afrique ni hari ikomeye inyuma ya yakina imigwi ngasi nk'iyi ne turiko turabona kiretse ko forma yahindutse mbo haje mu buryo aba sponsor barahindutse mugabo nk'ubu muri kano kanya biragoye kugenda ukabwira dufate uri kurambwira ngo nka par exemple ba Bero na baromisi izi generation z'ubu ngo barakinye bare hari ahantu hanini bageze ugaca wibagira bafani bagafyisi ngugwe rwabo rwari ruri hasi barapasa bagatwara Amazon 5 bagatora bakaronka uburenganzira bwo gukina Coupe d'Afrique bijye bintu byaba ari ibintu bikomeye mugabo uro musi muri basketball uwo musi ni bar basketball Africa League iyo twitwa ndavyumva ne kubera iki ahantu ati umugwi umwe rudende bazakina bar abafani unaniye cyabazana muri Kais twakina ego kubera ko izi katra ntiturashobora kuronka ubwo burenganzira bwo gukina iyo forma nshasha iri actuelle ubu yitwa bar kandi izwi ko niyo forma mugabo hari akantu k'abafana haro kurengera bikawusha ibintu ubu tugere mu bintu wanashaka tuje mu bintu byo mu gihugu iwacu muri guverinoma nibiki ubu intara zigira zihinduke tugira intara zitanu hariho za Buhumuza Butanyereriki none tuza twibagira za Ngozi ko zabaye ari ibintu bibaye ntituzozibagira utavuga ati muri forma ya bar Dinamo rero baze gukina bar ivyo ndavyemera mugabo ni qualification ariyo mu grand frère akunda kuvuga ngo ni nka fondamentale yitwa cyari arakunda kubacokoza cyane ati mwebwe ivyo ubu ni nka fondamentale none ubu karacinga ni mugume muvuga qualification ko mwagezemwo gusa atakina kimwe mwagize twigina kuba twarahonyoyemo ni nka kujyanye namwe murani muguraza ngo 12-0 o 13-0 kandi ni byari harundi nabonye jonge yatanguye guharura kuri desert ngo ijya match yanyu muri VBA ya playoff ijya tumurane bitwa bashaka niji inye muri Condori ni Temple University uvuye bashize zikwica ubunye bacyatanga guharura desert
kandi mbona bakubateranya cyane bya hariya muri kazi mbo akona akantu nyene k'abafana kugushaka nyene gukura muri mood abantu mugabo twebwe turiko turavuga ibintu nkene ivyo tugashiramo amarojike n'ibiki tuvuga ibintu bihari aho ndaza kuvuga ati nimba tuje kuvuga ko mwebwe mwa Dinamo yageze muri bar we nturimo uri net tuza kuvuga ati eske tuje no kuri page yacu uraza kubibona dufite qualification zitatu za Coupe d'Afrique zone 5 zitanu ico gihe cyose Dinamo yahari none barabifise icyo tubivuga ntituze no kuvuga n'ibintu by'imyaka baradusumbye Dinamo yabaye créé ryari muri 68 twebwe turabo muri 79 nimba ntihenze badusumbya iyo myaka yose none ko batabigezeko ni ibintu twebwe twigina mu mahanga bazi FIBA baravuga ati ibi byari bimeze uko urunani mu Burundi nitwe bazi nta bandi sinzi ko ukunda kwikina football ibura Manchester City Manchester City iri kirakina na hari umugome wo muri Angleterre yitwa Nottingham Forest niba ngo barakina hari ava yuko Manchester City itwara Champions League Nottingham Forest abafanzi babo ko bararirimba bakujya muri ririmba kinambo no baririmba bavuga ko Manchester City muzopfa mudatwaye Champions League abafana ba mwese muzopfa Manchester City itaratwara Champions League abafana ba Manchester City namukubisha nta Champions League harafise bavuga ngo igihe mwatwara zira Champions League mwatwara muri mwebwe abafana hangari bwapfuke bahari ni byakira bawo nicyo kimero mu nani uno munsi na makarifikation hajya hari abana benshi bari kujya fan base no kwa muziki ico gihe cyane babanye nk'aba 2005 nibyo mwatwara ibikombe ya Premier 2005 muga ibintu bya histoire n'abaye nivyo mugabo tugiye kwaho karorero womenga niko mugatari twebwe twari duhari nukuri rega sikera cyane bari muhari nibyo gusa hari abandi bana ariko ara basket no gusa 2010 no gusa baraza kuri departement kandi usanga n'umupeti azi basket kuri basket gusa 14 15 ivyo ni ibintu rero tudashobora kuronka ukuntu tuza kubimezera kubera ko tuvuze ngo ni kahise erega n'ubu samedi twarabakubise nayo ikiba kahise bice biza kugorana mugabo nibyo twageze biranditse nakujya ijambo ry'Imana tuguma turisoma ni vyanditswe byabaye tuza turasoma mu amateka y'umunani tuzoshikana ndusoma amateka biography turayifise twebwe yanditse kandi irimo ibintu bishemeye tuzovuga niya Dinamo zosangana byanditse bati muri nouveau format ya bar turi equipe imwe y'ibibazo bikina aho biragoranye twebwe nitwe bantu ubwo nari kubona Remesha ari iri kiravuga Remesha yaradusohokeye ejo bundi razana igikombe kamere nukuri barazanye igikombe n'abantu ubwo bugukomera amashi uvuga kiye igikombe batwaye Remesha bituma basumbya ijya qualification ya Dinamo muri bar kamere bafise ikintu bazanye barafise ikintu batwereka bo none tubwiye Dinamo bashatse kutubwira ngo twebwe dufite texte ngo banditse ngo Dinamo karifite kweli nitwo ko ni ibintu bitandukanye ryakaye rya titre ya Remesha ngo sinzi n'ingene ni titre baje batwara cyego bari bimwe batanga ngaho uri kuri muzeye aha nabonye muri championnat ya volleyball ngo hari muri Coupe d'Afrique batwaye Rukinzo tweko bayi igikombe gusa nta kintu nicyo kimwe na Remesha yazanye igikombe kuri hanze nta na envelope na ya $100 Bon. Zone 5 ndo ni zone 5 ariko naza ko si même niveau na qualification muri yo muri bar ane sha umuntu yagiye yarose coupe tugiye mu bintu byo guhembwa ngo babahaye akabasha kanganuko duhave tuza kumushira hasi wewe afise ikintu aguma yibuka yazanye dushemeze wa muntu barungikiye mail ngo karivye Nubango Remesha agakombe ni zone 5 ni na kazone kamwe mugati na yabaye karifi muri Afrika ni kafini Afrika yose ni mu 12 ya mbere ikomeye ku mugana wa Afrika ubu muraza kuvuga ko ari 12 ikomeye muri Afrika za nshuro zitatu twebwe twashika ku runani ntibaza kuzivuga niyo ngorane abantu ni ibintu nyene ntumva mugabo nukwirengagiza hari abantu bigirisha ibintu babizi buri naco no museko kirafasha fan band nibo basiza bavuga ngo ni voja.
bica bituma bibasuraje kandi hamwe namwe bwavuga ati ndazi ikintu cya mbere inoka mumaze kubura ino witcard bavuga ati sha ni defete ikomeye cyane kuko ino musi muza ko muyifise iyo muza ko muri qualifier muri bar no musi peut-être ko Dinamo ntiyakwiruka ibyo ishobora kuvuga mugabo no musi baca biyapuya kuri nyine avuga ati nivo jabe kandi no musi ni nivo jabe rero tujye kuri Kurunani na Dinamo tuve Kurunani na Dinamo kuri Zipato na Dinamo uno musi twabonye umugurunani ku musi wa gatandatu barakiye mu Dinamo kandi igihe effective naza uno musi ama transfer yaraheze periode y'ama transfer ni ibintu Febabu itadutangariza twebwe nk'abafana tubimenye communication biragoye communication apana guhabwa ifeto uko ari musi Febabu bari bavuze ko ama transfer ari 17 au 17 février donc 17 février yaraheze bavuze ko kwijyo ntuza nyene hariko na date yuko VBA ishitangura November ku musi w'ejo mugabo ntizotanga kandi kuri page ya Febabu nta hamwe biri poste ko ibintu biri mu bani nazo ni kubika ariko turi ku urunani kuri effective fall of sequence wa gatandatu musi hari kwa gatandatu hari kwa gatandatu est-ce qu'il y a effective bon ivyo baratsinze Dinamo kandi naza ko Dinamo nibo bakokira bakomeye kuri Kurunani kandi twe bagera mu Rwaremesha no mwaka uzokomeye para ku ibintu by'abarundi bagize est-ce que ko effective mu wa urunani uno musi iri convaincre gushaka kudomina no VBA byose mbo ibintu biguma bigaruka hahandi ijya effective ni nziza cyane paraporo y'izindi hoho turi hejuru kubasumbya ati gute simbona ikintu kiburamwo turafise chaque poste hariko abakinyi bakomeye effective rero je kubganje ndayishima ndabona ko ndayifitiye ikizere nzoyishigikira numva ko atabwoba bivanye nabo turiko turahangana kuko sinibaza ubu dufise coach amaze kwaguka gose mu mutwe ntashobora nawe gutangura saison atabwiye staff ati je ndakeneye ahandi ijyanye n'ijya afise niyo ndayishima ndayizeye kubera ko yaratanguye no kubinyereka kuri wa muntu kenshi duhanganye mwino minsi narabonye neza ko effective yiwe ataho duhuriye niyo mpamvu nakubwira ati effective ya urunani irakomeye cyane gusumba izindi ariko no Dinamo mbere turavye dufatiye kuri match ya Santé tukaba equipe Dinamo ifise no tushaka kwemeza ko effective ya Dinamo iri munsi mu Rwaremesha tushaka gufata ko Remesha ari mu konkira urunani mu mwaka wa jewe sindi kure yawe cyane kubera ko Remesha barakoze amarecruitment meza ni equipe nziza kabisa ni equipe nibaza ko uno mwaka bivanye n'amategeko tuzokorerako uko bahagaze no kwindi migwi bihanganye ihagaze irashobora kuzosumba sezo iheze uno mwaka irashobora kwerekana ikintu avant ko sezo itangura muri 2024 twabonye mu wa Dinamo waro kwisakira bakomeye waro kwisa n'abafanzi bava mu Rwanda kice mabiro est-ce que uno musi wo kuzanira offer bati tugende muri fan base ya Dinamo bon no musi umuntu arabi gisumba ikindi offer twabonye rumisi ava muri Dinamo jambo Rwanda aya ni offer ya Urunani yasumbiye ya Dinamo twabonye abandi bagiye est-ce que wowe ha offer nkamwe yabati tugende muri fan base mu Dinamo nto muri play gatoya imbere yuko ndakwishura uvuga bajigo na chicken mbo barashoboye kuba bafana urunani mugabo bayasaba nyarunani jamais nta munyarunani ameze kujya no jewe gushika no mwanya umbwiye ngo ugenda ngo urampaye offer yo muri Dinamo ndagiye oya nicyo kunda kubera ko meme siniyo tube tuko turafana ubuzima bugoye iki iyo offer banaguhendesheje kuri bimwe uvuga ngo ibi nibi bivaye n'ivyo nkunda je nivyo kunda kabisa nta Dinamo je no genda mu nukuri jamais nivyo kunda nivyo frishoes ngo uri nani hariya uku bari kwa usanga ariko iyo offer itari present ariko kinuna kikabikana wa mugabo je ndi umunyarunani nta kindi kintu ayo ma offer oya nayo makuru yariko aravugwa muri basketball bibaza ko imbere ko turangiza iganiro cyacu no mutwara twavuye ko
ari amakuru yo mu Burundi gusa ni muri basketball ni VBL ije kubitangura no muzikushikira mu tuzi ko izotanga itariki ariko nta communique officiel iva muri Ferwafa irasohoka ngo tuze tuyibone ariko twe turafata ko ni itariki imwe imigwi 12 yamaze kuba imenyekana izokina VBL period de transfer officiel maraheze ari gushika ku itariki 17 duce gatoya muri twabwire inkino zitekanijwe muri Primus League ni kunzwe 21 hazo ari inkino zitandukanye ku bibuga bitandukanye ariko zimwe zikomeye Aigle Noir izoba yatembereye umugwi wa RLP amasipidi azoba ari ku munsi wejo ku munsi wa gatandatu ke cy'isaha 9:45 ni kuri Centre Technique National urundi rukino rukomeye cyane zari mu ntara ya Cibitoke Uganda umugwi wa Vitaro uzotara umutwe n'umugwi wa Bumamuru ni Bumamuru uri mu kanda cya mbere gushika no munsi ariko ni Vitaro muri no phase retour iri hotuva cyane kuko imaze yarutse gutsinda inkino zibiri zikomeye yatsinze umugwi wa Olympique Star igisindo kimwe ku musa mu ntara ya Muyinga ni ibintu bitabyoroshe cyane tuzi ko ni Olympique Star yariko gutsinda umugwi wa Aigle Noir ni Vitaro kandi yariko gutsinda umugwi wa Message Ngozi ibasanze mu ntara ya Ngozi izindi nkino zizoba ni inkino ni Message Ngozi izoyakiriye umugwi wa Flambeau du Centre azori mu ntara ya Ngozi Musongati izoyakiriye Royal Vision umugwi wa Burundi Sport Dynamic izoyakiriye Rukinzo Interstars izoyakiriye Moso Sugar Kayanza United yakire Ngozi City na Olympique Star yakire Academy Deira mu ntara Muyinga kuri stade Umuco gushika no munsi ku nkino 20 zimaze kuba abakinnyi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi ni babiri banganya ibitsindo 13 aro Edi nibibona na Darcy Shimirimana Rukinzo ndetse n'umugwi wa Musongati hari Destin Maniriho wa Rukinzo ibitsindo 9 Ineza Abd ibitsindo 9 Shabani Kagayo ibitsindo 8 namakuru yakora vuba hano kanya kayo karaturega akanya katujana amakuru yacu y'ino munsi soze hano nibaza ko musanzwe mubizi ariko zo tubashikiriza amakuru yo mu Burundi iyo tubashikiriza amakuru yo hanze canke yose abavanganye ivana nuko akanya kazoba katuye reka tubashimire ariko mashimire umutumire wacu ndamushimira ko yabitabye igano cyacu murakoze cyane nibaza ko n'undi munsi tubatumiye uzoza cyane ndabemereye cyane muze ubu muntumiye muzuze mwazanye n'undi mudinamo nga ashobore kuvuga ivyo waboneye muga tuzotiruka ko basketball hari unavuga ati basketball ni na dinamo nizo ziriko ziraboneka habayemwo n'abandi bekamera nkuko vyo bavyiza cyane imigwi ikagwira myinshi ikomeye bakagira n'ama fan base Dinamo babarose ngina bisinze babakuye bahora bafanwa n'umuntu umwe ugasanga kuri tele n'abantu nk'abiri cyangwa batatu mugabo biriko biraza courage ndagushimiye reka shimira n'abakunzi ba Rook Sports bakunzi ba Rook Media ikiganiro cyacu gikurikira ni ku munsi wa mbere mugire aho muba